Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza muherereye. Ushobora kumva iyi radio kibiriraho muciye kuri Westatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Ni radio mushobora gukurikira kandi muciye ku mihora yacu yose eka harimwo na YouTube wanditse Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Musanze mubizi ko dukunda kubashikiriza ikiganiro buri w'Imana, ikiganiro kivuga ku bijanye na Afrika, kabari ikiganiro leta zunze ubumwe za Afrika twifuza. Kuko musanze mubizi hari abenshi bagiye barahaguruka bagwanira ko Afrika yoja hamwe, ibihugu bya Afrika bikiyubakira hamwe kugira ngo bihabwe agaciro n'abasanzwe babiteshwa agaciro. Izi nguvu rero zigenda zitatana hakuja hamwe. Nayo mpamvu hari abarundi bahagutse kugira ngo bashire hamwe icyumviro kijanye n'ukuntu boshayura Afrika, ariko gushiraho umugambi wa leta zunze ubumwe za Afrika twifuza. Muri kino kiganiro rero tuza kuganira ku bijanye n'ukuntu usanga ibihugu by'abazungu byose iyo byakiriye abanyamahanga bavuye mu bihugu bya Afrika babanza kubategeka kwiga ururimi rwabo. Bere mu gihe utoba wize urwo rurimi ngo unagumve neza akaba atakazi ushobora kuronka canke ngo wishire wizane muri ico gihugu. Mbega none ivyo onyi babikorera iki? Mbehoho nizihe nzitizi kubatamenya urwo rurimi? Abatanguje uwo mugambi wo kubanza kwigisha ururimi abavuye mu bihugu vya Afrika baba bagamije iki? Ngivyo ivyo tugiye kuganira, ivyo tugiye guca ijya nino hamwe n'abatumire babiri. Ngirance nakira mukanye sasa. Muri kino kiganiro ndi kumwe n'abatumire babiri. Umutumire wa mbere ni Professeur Libera. Reka ndaguhikaze muri kino kiganiro. Amahoro neza, ndaramukije umutumire wundi Olivier n'abazokumviza kino kiganiro. Murakoze kuntumira. Ego Libera ntibashira kandi asanzwe ari umwigisha muri kaminuza kandi yigisha mu mahanga. Akaba kandi asanzwe ari no mu runani ruhurikiyemwo abarundi benshi gwitwa Mape Burundi Buhire. Siko ndabivuze neza. Numuhari w'ibikorwa nkunda gihugu Mape Burundi Buhire, numuhari wa politike. Ego muhari wa politike. Muri kino kiganiro kandi ndi kumwe na muganga Olivier Ndayishimiye kana ndaguhikaze. Urakoze cyane, mahoro neza. Urakoze kubona wasuye kuntumira. C'est toujours un plaisir kugira ico nterereye hano iganiro ifasha batoyi bacu gwaruka gutahura bimwe n'ibindi. Ndaramukije rero umutumire mugenza ande tuzotangira ikiganiro Libera kashara kandi ndaramukije n'abatwumviriza n'abazotwumviriza. Ego uyu akaba ari Dr Olivier Ndayishimiye. Uyu nawe asanzwe ari mu mahanga, mugabo imbere yuko aje mu mahanga yarakoreye igihugu mu bijanye n'amagara y'abantu mbere yuko ava mu ndagaheza akaja mu mahanga. Muganga Olivier karanje mpera kuri wowe nyene, ibihugu bya Buraya canke ibihugu by'abazungu muri rusangi birakunda kubanza gutegeka abanyafrika bagiye canke bagana ivyo bihugu za kwiga ururimi rwabo. Ahanini baba bagamije iki? Twasanze bihari twacaruka tucure bivanye n'abari baratwaye Burundi, barakoronije Burundi, niko no bivuga. Hanyuma ni heritage twaronse ivuye ku bazungu bari baraje baratwara ibihugu byacu. Umuntu kandi ari izindi ndimi iyo wenyene abishatse, iyo abona ko ari makunguko, iyo yentereza kuri urwo rurimi afite projet ziwe akeneye gushikako. Twarabibonye tucaruka mu mashure yisumbuye, cyo bita club linguistique, abantu gasanga bariga indimi zitandukanye, ndazikwaye n'abigishinwa. Bivanye nuko ugwaruka umwe wese yetereza kuri umuco w'ico gihugu cyangwa se projet yiwe personnel azorondera mu nyuma. Abantu kandi bariga indimi cyanyuma bereje ko iyo bagiye mu mahanga, nagiye mu mahanga mu Buraya, mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ugiye igihugu cy'Ubusuwisi uruhande runini ruvuga ikidagi, ruvuga ururimi rw'ikidagi kuko begeranye. Kandi ni umuco wabo, niyo mamuko yabo ariko mu gihugu.
urundi ruce ikindi gice gito igifaransa hakaba n'akandi gace gato kavuga igitaliyani indimi zitatu rero zivanye n'ibihugu bihana urubibe n'Ubusuwisi kandi n'indimi nationale ntibazita ko ari indimi nsumano bakura hanze ni indimi zabo kama urumva rero iyo ugiye mu gihugu nk'icyo ugashaka kuhakorera ibikorwa ni byiza ko umenya izo ndimi muri rusange rero nibaza ko ari uko notangura nayo ivyerekeye Afrika bindi tubona muri iki gihe aho na ibihugu nk'Ubudagi ngira ngo niko karorero nofatira ko iyo tugize imisi tubona mu zica ku mbuga ngurukana bumenyi Ubudagi buri buragerageza kuja mu bihugu bitari bike bw'insista ku rurimi rwa igwa narabonye mu Burundi ivyo biriko birakorerwa urwaruka sinzi ko rwa kaminuza cyangwa urwaruka rw'amashuri yisumbuye mugabo iyo projet mu ngirahari mu bindi bihugu nka Senegal biri nkuko nyene ekana n'ahandi ni icyo umuntu yoshira mu ruhande rw'uko ibihugu byose bigaragaza kwigwana ko ibihugu by'Iburaya burya biragaragaza kurushanwa nk'ubu Ubudagi burabona buti Ubufaransa burafite francophonie Ubufaransa bushinze imizi mu bihugu bitari bike kandi ni igikoresho gikomeye kugira influence bita influence byita ko biriti bindi bishaka kuronka ikibanza gikomeye Ubudagi rero nabwo buti twaragize ingorane twaratsinzwe ingorane bazi ko Ubudagi burya nibwo bwari bwatanguye ku karere nibwo bwadukoronije bwa mbere kandi si wacu gusa muri ako karere no mu bihugu bya Afrika y'uburengero nka za Togo n'ibindi hariya Ubudagi bwari bufise ibibanza iyo rero igihe rero bwatsindwa mu ngwano y'ishyamba bwatsi hanyuma bishikira abandi twebwe twegukiye Ububirigi aho rero ubona twaciye cyo twarazwe igifaransa nibwo ko ari urwo rurimi ruhambaye mu iwacu mu Burundi mu karere hanyuma mu nyuma haracicongereza kuko twegeranye n'ababanyi babaye koloniza n'icongereza kandi icongereza ni ururimi international nawe rwose kuko ururimi rukorera cyane ku isi kurucangira rero nange kwiga indimi ntibyari bibi mu gihe bifise umugambi ukwizo ndimi uvuye kuri bene kwiga izo ndimi no kuvuga nk'ubo ati tugatwiga ururimi kuko rufite gushika ibyo n'abandi bivuye kuri bo akaba ari programme yabo atari programme uzaniwe n'abandi kurere objectif z'abandi icyo niyo nibaza ko ari yo point ya mbere no herako ni rero no kuraba kuri bene ibyo bintu ntibidutware ngo dutakaza akaranga tuburiye tuja niyo tuva dushobore kurekipera projet yacu n'urwaruka rwacu duteze imbere ya Afrika dushobore gushika kuri izo leta zunze ubumwe twifuza ari wo mugambi wonyene mbona umengo ubu ni bushoboka kugira tugire icyo tuvuyemo nuko tugira leadership ikomeye abatuje imbere bakomeye bafise vision bafise programme gwacu n'amobjectif gwacu byo izo ndimi tuziga ari twebwe dufise programme yacu kuko jejo nkeka nuko benshi bemera ngo nk'abadage bavuga bati ni miguru ikidagi niyo nzira yonyene yo bafasha gushika iwacu mukanakora tukabaha akazi mugabo umuntu abitegereje neza arabona ko ashobora kuba ari uruhendo kuko yenda afise abagenzi bari mu Budage ubw'iki gihe mbona ingene bibagora mbona tasaganirizo bagira jewe mba hafi y'Ubudage ikidage naracize ivyo kenshi aba ari uruhendo uwuzana urwo rurimi abafise izindi ntumbero izindi enjeux na objectif zibo ashaka gushikako kenshi simvuze ko wociga atogira amahirwe menshi kurusha utakizi mugabo ivyo mu bisanzwe kwigisha ururimi ku rwego rw'igihugu byategeza guca muri programme byaza guca muri politique hanyuma mugabo rero ibyo ntabyo dushaka gushika ko tudafise abategetsi bafise une bonne vision bafise ubushobozi bwo gutegura imigambi no kubihagarikira no kuyibandanya tugakorana n'akarere tugakorana na Afrika kuko burya
izo nizo ngaruka nziza iyo Afrika isanzaye igihugu cyose kimenya igihugu cyose kidafise umurongo kigenderako kidafise synergie gikorerako n'ibindi bihugu. Alors turafise integration régionale akarere Burundi bwiza ko burimwo si region imwe gusa Burundi buri mu mareje atandukanye mugabo je nibaza ko ata politiki irashe kuja hamwe iraboneka nibaza ko ari navyo vyo dukingira bene izo ngaruka mbi kutagira ingufu kutagira vision zo kutabona kure imbere yo kuja bene izo nzira. Ego kumborere ndagaruke wawe mu kanya banze nje kwa professeur Liberani bashira kandi kibazo ni cakindi nyene Libera akenshi ibihugu kubera iki bitegeka abavuye mu bihugu bya Afrika kubanza kumenya ururimi rw'ivyo bihugu wowe wibaza ko baba bagamije icambere cyo tunoherako utanga umuco kuvyerekeye ururimi muri rusange. Ururimi dufatiye ku Kirundi si sukuruvuga gusa ururimi rujanye n'imico ico nita culture. Murazi neza yuko ikirundi gitunze hari ibitito hari imigani hari imicanganyo n'ibindi ururimi rero rujanye na culture mbe novuga yuko abanyagihugu muri rusangi baba abafaransa baba abadagi canke abongereza abashinwa bose usanga bafise ururimi rwabo rujanye n'iyo culture. Hanyuma rero un peuple batagira culture iyo peuple ntiyexista. Hanyuma rero culture ya mbere ni ururimi. Icya kabiri ururimi ni igikoresho mu migenderanire hagati y'ibihugu ari bya diplomasi. Ufashe nk'amanama abera amanama mpuzamakungu abera muri za Nations Unies n'ahandi usanga hakoreshwa izo ndimi. Nshaka kuvuga yuko ururimi ni igikoresho c'est un outil de communication bivuze mu gifaransa. Kindi ni uko ururimi rufasha ingenzi no fata nk'abadandaza baja kurangura ibintu abo oye usanga bakeneye kumenya ururimi rw'igindi gihugu aho basumira. Ibi ndabivuze kubera iki no bananya uburorero bw'intuzeye bijanye n'ururimi ari iby'akazi kugira uko akazi murazi neza yuko muze mu mashahamwe mpuzamakungu barasaba ko yuko ubuzi indimi zivugwa cyane nk'icyongereza nk'igifaransa nk'icyesipanyolo cyangwa igishinwa. Kugira ngo nishire kibazo yari ntangamarara ni ibintu bisanzwe yuko umuntu ashitse mu gihugu kitari iciwe ku neza yiwe amenya ururimi amenya bijanye na culture urwo rurimi rukamufasha kubana n'abanyagihugu b'ico gihugu mu gifaransa bita intégration. Urwo rurimi rukamufasha kumworohereza mu buzima kuko nk'abavyeyi bateza gufasha abana babo kuvyerekeye amashure. Urumva rero uwo muvyeyi atazi urwo rurimi rw'ico gihugu arimwo ntibimworohera gufasha abana. Hanyuma urwo rurimi ruramufasha no kuronka akazi kugira abeho yoroherwe. Mu ncamake rero n'ibintu jewe numva cane si ukuvuga yuko babigisha basaba kwiga urwo rurimi kubera ibindi vyo bavyinyegeje inyuma. Oya, nuko cane cane nk'aho mperereye ni ukugira baronka akazi bave mu bafashwa na leta kuko leta ikoresha uburyo bwinshi kugira ibesheho abo banyamahanga ariko bashoboye kuronka akazi baca bava muri ya mfashanyo
bo nyene bakaronka umushahara ubatunga n'utunga umuryango wabo. Nuko ndabibona. Hanyuma rero kuvyerekeye Afrika ngira ico kibazo turaja kugaruka ko bikenewe, ariko igikuru cane ibihugu bigiye hamwe, Etats-Unis d'Afrique, ikintu gikomeye cane ni ugusabikanya, ni partage. Hanyuma rero ivyerekeye ururimi bica bijamwo, bakaca bumvikana indimi nkuru bashaka gukoresha mu manama yabo. No banagejeho ngira ndaja kwishura ibindi bibazo n'ivyaza. Ego nkiri wawe nyene kwico uhereje ko ubona wewe iyo Etats-Unis d'Afrique, ubona leta zunze ubumwe za Afrika bishoboka muri kino gihe? Nuzeye ibintu biriko biraba kw'isi, n'itorwa rya perezida wa Amerika, vyategerezwa kugurura amaso abanyafrika, na cane ibihugu byose, kuko ingingo za mbere yafashe murabona no guhagarika imfashanyo. Hanyuma ibihugu vya Buraya navyo mukurikiye vya politike bihutiye cane guteza imbere igisirikare no kuronka ibikoresho by'ibigwanisho bikomeye kugira bigenge. Ashaka gushika hehe? Nshaka gushika kandi n'Uburundi burimwo, kandi Burundi nibwo buhanzwe cane, nuko ivyo Amerika yafashe n'umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategezwa gutuma ibihugu byo muri Afrika kimwe cyose ukwaco ubwa mbere gifatanya imigambi n'imigabo ingene kigiye kubaho atamfashanyo ivuye hanze, kuko imfashanyo zigiye kugabanuka. Kwigenga bijya by'ukwama bariko barasega les mains tendues ni ibintu biteye agahinda. Imyaka 60 iheze ivyo bihugu byitwa mu vyarikukiye. Hanyuma rero kugira Leta Zunze Ubumwe za Afrika ishoboke, nuko mu bihugu bitandukanye bigize Afrika haba amahoro n'umutekano, bakumva neza igihugu ku byigenge bwacu ko cibeshaho, kikagira kigaha abanyagihugu bose uburenganzira bw'umutekano, uburenganzira bwo kwigisha abana babo, gushiraho uburyo butuma abanyagihugu babaho neza, no kuvuga gufungura, kwivuza n'ibindi. Ibyo rero bikakorwa mu bihugu byose. Sinibaza rero ko uno munsi ibyo ndondaguye biriho mu bihugu bitandukanye, nikivyerekana n'ingwano ziri mu bihugu bitandukanye, ari Sudan, ari muri Congo, n'ibindi bihugu atamutekano uriho, ata demokrasi iriho, agateka kazina muntu gahungabana. Ivyo rero nibituma rero Leta Zunze Ubumwe za Afrika zigorana kujaho, kuko za Buraya byashobotse kuko atangwano, hari amahoro n'umutekano muri ivyo bihugu, kandi abanyagihugu mu bihugu bitandukanye vy'Iburaya nuko abanyagihugu baba bafise ibikenewe byose kugira babeho neza. Hanyuma rero kenshi kuja hamwe ivyo z'ama Leta Zunze Ubumwe za Afrika nukugira ibihugu bishire hamwe inguvu bifise kugira biteze imbere abanyagihugu, kugira bashireho umuhora muniniya
abanyagihugu bashoreramwo cyangwa bagura ibintu ibi na biriya hanyuma kugira horoherezwe urugendanire rw'abantu ari abadandaza cyangwa abashakashatsi eka hakaba amahoro n'umutekano utuma abanyagihugu bagenderanira kugira baterana intege kugira ubutunzi bw'isununure ku neza y'abanyagihugu n'ivyo bihugu biba vyagiye hamwe ku nyishu rero ku kibazo nibaza ko uno munsi uko vyifashe muri Afrika biragoye cyane naho hari abakuru b'ibihugu bagerageje nko guhindura ingene Union Africaine ironka uburyo hanyuma rero nicishe Union Africaine ivyo ni sagasiswa ya rumuri ni bureaucratie j'allais dire lourde no gusesagura uburyo buriho abakozi ni benshi nta migambi n'imigabo vision ingorane ni nyinshi mu ncamake impinga iracana ndende kugira leta zunze ubumwe za Afrika zijeho ego ndagushimire nsubire kwa Olivier wumvise ibishikirijwe na Liberani bashira kandi n'inzitizi kumbure ziboneka kandi biboneka ko zigoye mbega ukunya ibihugu vya Afrika vyama mu njyane vyama mu ntambara hoho ntabwo yoba ari iturufu kumbure y'abadashaka ko haba izo leta zunze ubumwe za Afrika zishobora kuba zokundaga muga ubwa mbere nagira mbanze shikirize yuko ivyo Liberation bashira kandi ashikirize ari ukuri leta zunze ubumwe za Afrika twifuza si jeje nyene ni benshi bakurakuranwa cyane cyane muri imyaka si bitanguye iki gihe ni ibintu bimaze ngira ngo siècle irenga aho le premier panafricain bavuga bati abanyafrika barafise ikintu kinini bahurirako cyane cyane ibihugu bya Afrika birafise ibintu binini basangiye muri kahise mu kungene mu mico yabo mu kungene batunganya ibihugu byabo amamuko yabo kuko izo mbibe tubona ubu arizo zaduciyemo imice ngaruka zabyo nabyo tukabasana zivamwo ngaruka zabyo zimwe n'ibyo biri muri Kongo izo ngwano zihitiye nuko izo mbibe atari gwacu ni imbibe zitarenze imyaka 60 zishizweho zikaba zashizweho nabo nyene baje kuducura pfunira buhoro kandi nagira mvuge nti barundi bakoze ibyo basiza gukora barondera interest zabo barondera influence yabo iyo umuntu arengana akabona ibintu byimeza byigenza atakicunze biraho arabihitana niko no bivuga twararushijwe rero twaragize icyo no kwita gusigwa baradusize mu buhinga baradusiga muri bimwe hanyuma rero baraza baradutsinda mu ngwano hanyuma rero ni wacu dahere mu bwami bw'i Burundi n'ubwami bwo muri Afrika bw'ahandi hose iyo umwami akomeye akarusha ingufu abandi yarigarurira uburere niko no bigereranye rero n'abazungu baje bakadushwaramo mbwa ingorane zahabaye nuko yaduciyemwo imbibe zitari gwacu nuko tukigenderako n'ubwo arizo zigitu zingabitse ariko ndabivuga iyo rero tuvuga Afrika zunze ubumwe za leta zunze ubumwe za Afrika suko tubona ko bikenewe bishoboka ubunyene n'umugambi n'icifuzo n'intumbero kuko turabona ko twaragerageje byinshi harabayeho independence harabayeho repere fondateur ko babita mu bihugu bimwe barondera independence bagafonda ayo manation yaravutse abazungu bagiye nta kinini tubona twavuye mu ngorane twarimo haraza icyo bita amakudeta mu myaka ya 70-80 nahone nta kinini cyavuyemo n'iyindi systeme twagerageje mu nyuma mu myaka ya 90 haraza intwaro rusange icyo bita demokarasi cyane cyane gitsure cyo wategeka icyo gihe naho yari uburaya yari Occident yari Amerika yari heje byita
kwigizayo Uburusiya leta y'abasoviet ico gihe bari bagiye kugira ibibazo barazimangana Occident rero iragaganza abantu bose baricara irategeka yabona ko ari izotegeka gushika isi iheze d'ailleurs baranabivuga bati c'est la fin de l'histoire kuvuga histoire yamyeho ibihugu bigenda bikurakuranwa mu gutwara isi yari yiheze bo babona ko iheze kuko bavuga bati ubu ko tutsinze Uburusiya Amerika n'Uburaya n'ibindi bihugu bicubitse cyo bita Occident nta bandi bazobakura ku butegetsi nibo bazotwara isi gushika isi here ngam murabona gushika n'ubu murabona ko atari byo ubu barabona neza ko babizi cyuya kuko barabona ko ibintu biko birabasiga urumva rero icyo gihe imyaka 90 niho rero haje demokrasi nayo nyene turagerageza n'ubu tukiriko ivyo wacu murabibona muri Afrika nyene bimeze kuko hariho yari yabaye intwaro rusange demokrasi je ngira ngo ari nyomekerano atari encore une fois atari programme y'iwacu atari pour nos objectifs twari tugiye no objectifs z'abandi niho ubona byatunaniye rero tukavuga tuti turavye ukunga n'abandi bigenza tukaraba Amerika ngene yagiye hamwe igitangura na Amerika hajya Amerika ntiyayigizwe ibihugu 50 harabayeho igihe abantu biyumvira umugambi bakubahuka barabona neza ko ari indoto rero bamwe ngaha mu biganiro dushikiriza batubwira bati ni indoto mufise ntaje indoto burya umuntu arota nuko bafite amagara mu mutwe ameze neza umuntu adafite amagara mu mutwe ameze neza nta ndoto agira icyo bita productivité du matériel ivuye mu ndoto abantu bafite ibibazo nta ndoto bagira certainement umuntu arota akarota imbwa bibiri sense ni sinye magara meza kira noneho bose bararose abanyamerika bararose icyo gihe bashira hamwe ntibyari byoroshe bagiye ibihugu bike abandi barakurikira bamaze kumva ko umugambi ushoboka abarusiya ni nkuko kuko burya Urusiya ni federation abashinwa nico kimwe Uburaya bwarabigize n'ubu baracyari muri byo twebwe gusuka mengo ni twebwe bashiriyeho izo mbibe haraheze imyaka 60 kandi tuza kuzigumana kuko twozivamwo byo tugora ibintu bene ibyo tugasha coba ngabo ibyo turashira kandi imbere yavuze nivyo haracyariho intambamye haracyariho inkingira cyari ndende gushika kuri ico kintu biracyari kuri nko kwezi mugabo nikibuza ko abantu babibona nk'intumbero babona ko ari umugambi ngira ngo tusigaranye kugira turabe ko ari cyo twovamo kandi kugira tushike ko ntibizokoroha kuko amacakubiri ni menshi bana baduciyemo ibibazo byinshi hari ibibazo by'amadini hari ibibazo by'uburere cyo bita regionalisme zikomeye mu bihugu bimwe nord sud ugasanga d'ailleurs kuri izo mvo abantu barinubana babona ko bigungira ko bonyira ubutunzi abandi bakabareka hanyuma hakavuka icyo bita amarebellion n'amaopposition dahera harabaho iby'ama ethnie hakaba rero n'ibihugu usanga byaratugabanganye cyo bita les partenaires bigungira ku bihugu bimwe hanyuma bakavyankanisha n'ibindi iyo ufise shobuja atumbikana na shobuja wundi na sebuja wundi urumva muri ico gihe biragora kuri amwe mu gihamwe bikeneye utahura ivyo muba murimo bigakenera kumva ko uwo shobuja naho yaba akomeye gute atangana n'umuvukanyi atangana n'umubanyi je rero iyo ni education yango sinzi ko tuzoyishika ko mugabo niho duseza gushika kugira twumve yuko ibindi byose biza nyuma mugabo umuvukanyi umubanyi niwo muryango wa mbere uburorero murabubona araba Ukraine n'Uburusiya Ukraine yaboneka ishigikiwe ningwe ndavoma nkuri cyo ushatse Uburusiya rero nibaza ko no muri kajya kareri wacu ari gacu kimwe utiyumvira yuti uyo databuja nishimira ashikana ku eske siko kurikira ubwije eske umubanyi umuvukanyi burya no mwegezayo tukaba bake bantu nishimiye uwundi muntu ava hanze nuko ari rutura no urumva rero majamake nuko mugabo cyo nagira ngaruke ko dondo ndashikiye cyane cyimviro cha liberal ndashaka kandi ko ataragera haracyari ibibazo mugabo kuri jewe nta wundi mugambi je mbona uno munsi twokurikira mugabo ntitwibambe twibagira ikibazo twahereye ko cy'ururimi yabivuze neza ururimi n'umuco n'ubungene abantu babaho n'ubungene abantu biyumvira eka n'ibindi nk'ivyo byinshi je nagira nungere ko ari meme identité na karanga kuko nta muntu agira inguvu
ngo amenye ingene atahura ubuzima, ingene yirepresenta ubuzima, ingene yiyumvira ubuzima icyo ari cyo adaciye ku muco, adaciye ku rurimi. Iyo rero ubona ko urwaruka rwawe bariko barujana mu bindi, barujana mu kugwigisha ibindi cyane cyane bituma rusanzara rusamara, ivyo nta muntu aje imbere y'abandi yovyemera. Ngombye kuvuga iki? Ngombye kuvuga ko iyo abantu bagiye mu bindi bihugu bakarondera akazi, ni byiza ko biga indimi n'itegeko, kuko nayo handi ntiboshobora kwintegra mu ibyo bihugu bagiyemo. Ibyo ntawo bideha. Mugabo gufata programme, ngira ngo nuko tutatahuye neza, ngira ngo yisuje yawe Filiberi gituma wayibizanye no munsi, nibaza ko kubera hagize iminsi hari ibiganiro ama information aja kugangurukana bumenyi, avuga yuko mu Burundi hari iyo programme yuko abadagi bariko barashiraho uwo mugambi yuko abanyeshuri bo muri kaminuza mu mashuri yisumbuye bose biga ikidagi rugero rurerure. Ngira niho byahereye, ugasanga ibihugu byacu si mu Burundi gusa, ni no mu bihugu bindi bya Afrika usanga badufata nk'uko ari ahantu hari uko gusa hitaha umunsi azana icyo ashatse, ata coherence, ata programme, ata murongo ngenderwako bategeza gukurikira tuza kwiyetegerako. Ugasanga rero wose none nk'ubu ubwo budagi byaba ari byo by'ukuri, ubudagi nk'ubu ibyo ntavyo kugira mu Bushinwa, ntibogena ngo bagira batanguze programme nk'iyo mu mashure ngo abantu bige ikidagi mu Bushinwa. Akarorero ubwabo n'ikibuza ko Abashinwa bo babikeneye, bazi intumbero yabo, bazi programme yabo na objective zabo, bigisha baforma Abashinwa mu kidagi kuko baba bafise programme yabo na intérêt bazoshikako. Ibumba biratandukanye ni wacu baza bakiyempuza, sinzi ko bafumbatisha abatwara indero mu gihugu, sinzi ngene bigenda. Mugabo mu bisanzwe byuko ndavyumva hateza kubaho iyo yateza kuba programme ya leta ikabishe programme na projet yungukira d'abord abarundi. Hariho uwo mugambi gutwara ugwaruka udagi kwiga mu nyuma, ivyo babibi mugabo bikaba ari ibintu byateguwe, ari umugambi wa leta, bazi icyo bashaka gushikako, ba maîtrise retenere za butise ko no bivuga les enjeux zose, hanyuma abadagi bakaza banegusye bati dukeneye abantu bangana uko muzokunguka iki, bikaba ibintu biri sous contrôle y'abitwa twari igihugu. Nibaza ko ari kugira ngo no formula ikimbiro canje, nibaza ko ari naho waba ku ikibazo utubaza, sinzi ko noba nihenze uraheze unganire kugira amahoro. Oya, nivyo wabitoye. Haraheze iminsi bivugwa naho leta y'u Burundi ataco irabishikiriza ko ngo bivuge ko biri officiel, mugabo haheze iminsi bivugwa kandi binabaye nk'ivyo babitangaje, kuko urabona ko ubu abarundi baba bakeneye kuja gukora mu bindi bihugu, mbere hamwe leta imaze no kubigiramwo uruhare, ikarungika abarundi baja gukora mu bihugu bitandukanye, naho rimwe usanga bikugwa kumbure hatisunzwe amategeko. Mbwa rero kuri iki kibazo c'ururimi yabivuze neza, Ribeha yabivuze neza ko mu by'ukuri ururimi kurumenya wagiye muri ico gihugu ari inyungu ziwawe. Mugabo nshaka kumenya ni kiba cinyegeje inyuma, kubera ko mbega ntibishoboka ko urwo rurimi woguga, kuko uca usanga bagiye bakaronkana imiryango yabo, abana babo uca usanga babigisha urwo rurimi, ugasanga nabo bage muri ubwo buryo ururimi rwabo baragwibagiye burundu, imiryango yabo yari bagiye ururimi rw'ikirundi, ugasanga bwa butunzi bari bafise nk'abarundi mu gihe twofata akaroro ku Burundi, ugasanga ururimi rw'ikirundi abana bavukiye hanze bace bakurikira izo ndimi z'amahanga, ugasanga nizo zonyine basigaye bazi. Aha nta kintu igihugu kiba kiriko kirahahombera Olivier, igihugu cabo baba bavuye muri Afrika. Gose iyo yari ibintu bibaye gutyo bagutwaye gane nko gutwaye bavuga ngo ukurusha ibitobezo ngo gutwara ibintu bene ivyo. Ni nk'uko umuntu yoza mu rugo rwawe ati mpabo bana bawe kuko mbona utabashoboye, mu majambo make umuryango wawe ntawushoboye, mpabo bana bawe ndabigishirize jewe ururimi ruzobagirira akamaro, nzobatwara ndabaha akazi, ayi wawe ntaco bariko barimarira.
kandi ibyo bafise ntibikwiye mu majambo make nuko niko mu bisanzwe baba bavuze nayo handi abazungu bagerageza gushiraho influence niko natanguye mvuga burya umuntu azanye ururimi rwiwe n'umuco wiwe karere mu gwaruka rwawe icyo abazi cyambere coco nuko ubu baruka ni kwaheza amashure ruzarukira rurondera iyo ruja ushobora kwitunga ugashobora no kuvuga ururimi ndaguha akarorero nka twebwe twese twagiye hanze twararazi ahantu byoroshe ngira ngo niko ndabivuga nk'iyo nda mu Burusiya cyangwa mu Bushinwa ngira ngo byari kumfata imyaka ingahe yo kwiga ururimi arose bivuze ko birashoboka cyane mbwa bifata ubundi mwanya kandi naho urumenye ukarumitizwa ururimi ntunganya nk'uwaruvukiyemo nk'uwahakuriye vuga ko naho ufite ubumenyi bwinshi hari ibyo ufise muri wewe bitakorohera gutanga gukoresha mu kazi kawe kuko wakwiza uteba cyo kimwe n'uwahavukiye naho rero wumva bariko barakura bazi urwo rurimi dufate badugije muri Afrika ngo kidagi abaza baba bakimetriza ndetse nkeka yuko bageze muri kaminuza cyangwa bahejeje kaminuza bazorondera kugenda gukora mu Budagi kuko azaba ariyo point de repère azaba ariyo reference bazoga bati niho nshitse ni mererwa neza nk'idagadura kuko nzoba ndi nkiwanje kandi nta mwanya nzotakaza nzoronka akazi byoroshe n'ibindi nk'ibyo abazana izo ndimi nabo baba bazi ko birengeye ivyo kuko aba bariko barihuga ururimi bose ntibazoherera mu Budagi je nibaza ko ari n'uruhendo woraba ibihumbi vy'abarundi bazokwiga ururimi sinzi ko ari n'icya kabiri canke n'icumi bazogena mu Budagi ngo bagiye kunonosa cyangwa ngo bagiye gukorayo ndavyibaza cyane kuko ndabivuga mfatiye ku isuko abatagi ndabanga cyangwa ntabiyumvira ntabwo ntabiyumvamwo nuko koresha experience ndaba ivyo mbona nakubwiye ko mu Budagi hari abarundi batari bate bagiye gusaba bibuhungiro nakubwiye yuko hari n'abanyafrika bamwe tumaze kuganira baronse amaviza bagiye kunonosora ikidagi bakabaha viza gusa ngo baje kwiga ururimi biza y'umwaka cyangwa imyaka ibiri barumenye ntibabagumizaho facilement barabirukana bagataha bagasubira muri Afrika batwaye iyo bagaje y'ururimi urumva deja nuko n'uburorero ko uwabigishije wabazi ico akeneye kindi uko objectif yiwe niho babibaza ko ari gukora gusa hariho politike hariho influence hariho kuba present mu burere hariho ko umuco w'abadage umenyekana n'ibindi nk'ivyo kuko nayo nkuko natangwe ndabivuga barabona ko abafaransa baba basize vera francophonie barabona ko batagaje ibintu binini au niveau géostratégique au niveau la influence mu burere au niveau yo kuba present hajya baravuga bati twaratakaje kuba twaratsinze ingwano zibiri z'isi uburere twari dufise barabudukuyemo idani toshoye kucisha nkuko bitekerezwa reka rero tugaragaza ko irasapa muri iki gihe kuko barabona yuko ubu ari umwanya ibihugu biriko biri constituwa Amerika igerageza gufata ayishoboye urabona mu president mushasha aje avuga ngo ngira mufate Canada ngira mufate Groenland n'ibindi nk'ivyo ngira mufate Panama no kuvuga iki no kuvuga yuko akaruta kandi gakamira niyo logique turiko turajamo ubu Uburusiya batika twumvikane nta kundi Ukraine isubize hasi tubarekere iyo ngwano namwe mufise ibyo mundi muturekera namwe murafise ibindi muturekera hanyane namwe ngira ngaruke vraiment kuri iki kibazo Libera yabivuze neza ati muri iki gihe tubona ku isi bose ari satuntu twanje Afrika yari kwigurura amaso igahumuka igagerageza nayo kuja hamwe ngira urabona nk'ubu aba panafricain benshi bariko baraje inyuma y'Uburusiya mu myaka iheze mu Burusiya nibwo bakabwidealiza nibwo buzodu mbe n'Ubushinwa ariko buzodufasha tukiganzura umuzungu Occident gabo je nani ndabivuga akimuhana kaza imvura ihise kandi uwo mwirukira ngo mu mutoye nivyo ntawe ushobora ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ntawe ushobora kwifasha ibintu byose umuntu wese ubwira atera imbere arafise uyishimikiza n'inshuti n'ibindi nk'ivyo mugabo ureka kwibagira yuko uwo ushize imbere bitebuke asubiye gucudika no wita mukeba hari n'igihe bikunanira bikakugora ugasigara mu kangaratete
nibyo ariko birashikira rero abo bariko baribaza bati Uburusiya buzotugwa ko ntibuzopfa buduhevye ntibumeze nk'abandi bazungu ntibuzopfa n'ibindi nk'ivyo ntibabone yuko Trump ashobora gucudikana Uburusiya mu mwanya muto cane mu gihe intere ziwe zibimukomanda zivuga ziti ubu muri Amerika imare na kabiri nta kundi hitamwo Uburusiya hitamwo Putin hanyuma mukorane ibyo mu muhebeye nawe agira ibyo bahebeye kandi hageze ko Amerika iza kurondera ivyo irondera muri Afrika ntavyumvikanye na Putin n'Uburusiya ntibazobatangira murumva ibyo rero nuko bitahura gutangura kwiyumvira wowe nyene ababanyi bawe abavukanyi bawe abo musangiye gupfa no gukira imbere yuko wangizaje abo turashoboza abantu karorero mu Burundi Afrika du Sud yari iri muri cyo bita the BRICS bazi ko ari iminsi ikibanza ciza kandi nibaza ko strategique mu bya the BRICS zagize neza gushiramo Afrika du Sud ko zifise umugabane wa Afrika zose aho zihera n'ibindi nk'ivyo mugabo ubu Afrika y'Epfo irabona neza yuko niko ndiko navyibaza y'abantu bacibwe ngo babona bati tutari kumwe na Afrika yose tudacuditse dabona n'ababanyi ega ntaho turiko turaje kurabona unye Etats-Unis zahagaritse imigenderanire hamwe ngo hari umu ambassadeur wabo birukanye muri Etats-Unis ukacubona no kandi imisi kuva myaka iheze ntibabonana neza na Etats-Unis ntibabonana neza na Israel uko bari bagize imisi batudobereza Israel bati Israel igenza nk'imene yo muci yicushatse nta mategeko nama igenderako ntibabonana neza rero na Israel na Amerika ubuhoho ubu rero none tuheze twibaze tuti uko Trump na Amerika yumvikana n'Uburusiya tukaba baragerageza mubona bitazogora Afrika y'Epfo mu misi ibintu nk'ivyo donc ubwanje nibaza yuko abanyafrika botegeza kuja daboro hamwe bakibuka ko nabo bafite basebuja en fonction ngene babaye coloniser en fonction y'ubucuti bagiye baracudikana n'ibihugu byo hanze ntibibagire daboro umubanyi umuvukanyi intérêt premier ko icyo cibagiye uragenda ugakurikiranya ringa hanyuma mu nyuma ukabona ko ashobora gufatana n'uwundi en fonction y'igihe en fonction y'amayintera kugira amahoro sinzi ko nashobora gushira icyo kibazo cyawe ego mugabo nabona umengo Libera nawe arafite icyo avuga sinzi ko hari icyo bashaka kuvuga Libera turiko tuvuga ibintu bibiri ubwa mbere nashimikiye ku barundi baja hanze hanyuma bakiga indimi z'igihugu bagiyemwo ubu namwe muriko muvuga abadagi bariko arigisha ikidagi mu Burundi nagira nibutse yuko mu Burundi sijambere igihugu kizana umugambi wo kwigisha ururimi rwacu mu Burundi hariho abashinwa hariho institut yitwa Confucius yigisha igishinwa mu bihugu bitandukanye si mu Burundi gusa mbere nunga mu Birigi iyo Institut Confucius usanga ifise amabiro muri za kaminuza abarusiya kera nayibuka bigisha nabo nyine ikirusiya muri ambassade abongereza bakigisha hariho centre culturel américain hariho centre culturel français ico cyangwa gushika ni hehe ni igihugu kitafise ubwigenge icyo no kwita independance nyakuri nyayo ukwigenga kw'igihugu ukwikukira nyakuri nuko rero ibintu niko cyabigenda mu gihe udufaranga ukoresha utuzerinze abo baguha ayo mahera baca bashaka di conditionnalité ari byo rero mubona abashino baza bakigisha abadagi bakaza bakigisha abarusi uko abafaransa uko bisigura iki bisigura nikacije makantu ni ibintu bitangaje kubona abanyamahanga baza kwigisha ururimi rwabo ufasha ugwaruka ugasanga ururimi rw'ikirundi rwonyene ntago bazi ugasanga ururimi bigishamwo bashaka kuvuga ifaransa rubagora
aho simvuze rero icongereza n'ibindi. Ibi byose biva kuki? Biva ku butegetsi bubi. Ubwo butegetsi bubi bugizwe n'abantu batabishoboye, bari incompetent, ntibazi gutandukanya icyatsi n'ururo, ntibazi gutandukanya ko kumenya ururimi rukigishwa neza ko ari itunga ry'igihugu. Ndiko mvuga ururimi kavukire, ndiko mvuga ikirundi. Imbere rero yuko batwara indongozi zemera yuko ibindi bihugu biza kwigisha indimi zabo, nuko abarundi bose ugwaruka rwose goba gwize rukanonosora ikirundi. Olivier yabivuze yuko ururimi arakaranga, donc identité, ari naco gituma dufate ku Burundi ururimi rw'ikirundi ntigwateye imbere. Uno munsi ntushobora kwigisha ibyigwa bitandukanye mu kirundi kuko hari amajambo atariho. Ni ico cyari kikwiye kwihutirwa ingene ahoba cyo kwita akademi rundi yo bishinzwe guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Murumva rero ibi byuko baza kwigisha ni bijanye ariko nimwe nariko ndavuga kwigenga, kwikukira ku majambo twitwa ko twikukiye, ariko nta na gatoyi ibihugu bya Afrika biraca hotowe. Ego majambo ntibivugwa muga mu migire ibihugu bya Afrika ntivyikukiye na gatoyi. Ari naco gituma yantuze ngarutse kuri leta zunze ubumwe za Afrika zidashoboka mu gihe abanyamahanga batugenderako. Murabona muri Afrika de l'Ouest nk'ivyo vyagenza n'Ubufaransa, muri Congo murabona harya ijyangwaniriyo ntimwiyumvire ngo uko niko bivugwa, hariho bakeneye umusaruro iwacu Burundi. Nivyo mubona ibyo by'amaterrare niki. Mu ncamake ico nshaka kuvuga nuko ubwigenge, ukwikukira nyakuri niyo ntambwe ya mbere yotuma ururimi rw'ikirundi mfasha Burundi rutera imbere. Ni kukwikukira nyakuri kubihugu niyo ntambwe ya mbere yotegura leta zunze ubumwe za Afrika kugira ishoboke. Ariko rero nagira nibutse yuko icyahitanye Gaddafi ari ico nyene ca leta zunze ubumwe za Afrika. We yagomba yuko Afrika ikoresha ifaranga rimwe, donc la monnaie. Mukamuzi neza yuko le CFA ico gihe yari mu minwe y'Abafaransa. Murumva rero Gaddafi yagomba gukura amata mu kanwa Abafaransa, yagomba gukura amata mu kanwa ibyo bihugu rutura byose, ari za Amerika, ibyo bihugu byose bifite influence muri Afrika. Ariko gituma yagandaguwe kugira ya mafaranga agomba gukoresha wafashe kubaka leta zunze ubumwe za Amerika. Murabona Libya ingene yagenze. Aho ringagarutse ko kugira nunganire Olivier, kandi nongere ko yuko intambwe ya mbere, etape ya mbere yukugira yukubaka leta zunze za Afrika ari ubwigenge bw'ibihugu, ubwigenge nyakuri. Muramvunga ivyo rero kwigenga nyakuri bicanye namwe by'ubutunzi navuga, nishaka kubakongerako ku ndimi rero nabivuze. Je nibaza ko ibihugu bitandukanye muri Afrika byo shira imbere guteza imbere indimi zabo, ariko cyobuza yuko haba indimi nk'igifaransa n'icongereza zitezwe imbere. Mbere muribuka neza yuko canke muracari batumwe navyo muzi, Uburundi bwari bwarabaye
centre d'excellence mu kwigisha ifaransa biciye muri ntuzeye muri centre yitwa CELAB donc centre d'études des langues au Burundi je pense hanyuma kuri bagaza abakenya abaganda abazambien abatanzania sindi kunavuza abakenya yego abanyeshuri muri za kaminuza baza kwira stage mu Burundi mbere je ndi muri kaminuza mu ma licence twabana n'abashinwa abanyeshuri b'abashinwa muri campus bavuye mu Bushinwa baje kwiga igifaransa mu Burundi muruvuga ko twaje kwize ku ntambwe ikomeye cyane ariko rero ubu ni ibintu biteye agahinda hajya urugo rutagira umugabo nta kitarukengera ibi byose biriko birabaje ndabishira kuri ikibazo c'indongozi mu Burundi batazi ivyo barimwo ibiro vy'ikirundi nta nivyo banezwe ntibazi ko ari itunga ry'igihugu ariko rero bitebuke buba Uburundi hazoboneka indongozi zishira imbere akakaranga iyo mico ururimi rw'ikirundi rube ukuri itunga ry'igihugu nkuko nateye intege icyumviro ca leta zunze ubumwe za Afrika navyo naco nyine uwo mugambi tuzoshikako twebwe tuzotera isemo abana bacu bazobananirizako ariko bizoca mu bwigenge bw'igihugu cose mu iterambere cyane cyane vyerekeye ubutunzi bw'ibihugu byose n'injyane nke rero mu bihugu nshaka kuvuga ibi by'ingwano bituza guhagarara kugira uwo mugambi ushobore gushirwa mu ngiro mbaye ndagejejeho ego origireka nshenzi wawe tuko tusana basozera kino kiganiro ngira mu byo Libera ntibashira kandi yavuze hari ikintu yabandanje agaruka koko bigoye cyane kubera intwaro mbi mbega kubera iki mwe n'abarundi mwiyumviriye umugambi wa leta zunze ubumwe za Afrika mutobanza nk'ubu mugashira hamwe na mape Burundi buhire mu gunagura intwaro ziri mu Burundi canke mu gushigikira ivyimviro vya politike kugira ngo haje n'ubutegetsi bushobora korohereza ico cyumviro ca leta zunze ubumwe za Afrika kumbure bakaba bacumvana rya biba bigaragaza ko abatwara ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika ubu batanezwe babona ko iyo atariyo ntambamyi bafise. Ni byiza cyane ko tubibona kumwe kandi je ngira ngo ndakunga mvuga nishura kwico kibazo cawe ibihugu byinshi bya Afrika bikorera bibona ko ngira ngo hari iyo ntumbero dusigaranye birashoboka ko hariho abatarabibona kuko bagisamajwe n'ibindi ni nk'ibi idere hari ibintu byinshi biguma biza bidusamaza nk'izi ngwano zaduka muri Kongo ngaha hafi yacu ugasanga zije gukora iki zije kwibutsa abantu ko araho n'abatutsi zije kwibutsa abantu yuko batokwizera naka kuko hariho umugambi w'ihonyabwoko bije gutuma Burundi Kongo birondera ababushigikira bo hanze batandukanye n'abashigikira u Rwanda n'ibindi nk'ivyo bije kuduca mu mice bije kudusubiza inyuma nk'ibirenge ivyo rero beni genda bisigura ibintu bibiri ku bwanje bisigura ko ataho turashika mu by'ukuri mu bategetsi bacu alors nta wose ko abategetsi b'Uburundi n'u Rwanda na Kongo n'iki bemera kurenganywa bemera guhonyangwa bateza gufata responsibility yo ari gukingira ibihugu bajejwe no gukingira abanyagihugu babo mugabo bo kubita gatima mpembero bakibuka yuko amatati injyane zito dusubiza inyuma nk'ibirenge mu mugambi twari dufise bari bafise ndavyizeye byo bafise ngo inde akagirire bakagerageza gutorera amatati bafise batibagiye l'intérêt commun l'intérêt ultime ya Afrika kuvuga yuko je ndashima rwose ko ugwaruka cyane cyane abakiri bato umugambi bawumva kandi nibaza ko imbere yabivuze
Afrika ihanzwe na byinshi umukuru w'igihugu canke umurideri wese w'akarere ahagurutse ngo agire ico akoze muri iyo ntumbero bashobora kurara bamwice. Nta wundi muti ku bwanje mbona bishe kuva tucikukira wo harura abarideri africain iyo ntumbero antuka bafise kuja hamwe no kwiganza no kwikukira by'ukuri bishwe ni benshi cyane. Nta wundi muti je ndabonamwe atari kwigisha ubwaruka bwose abana bagakura bashika bashuri yisumbuye muri za kaminuza uwo mugambi bawumva neza bawufata mu ntoki. Ukuvuga ikintu kuvuga ko mu myaka mike abazoshika bose mu buzi bazoshika muri politiki imigambi yose izoshingwa izoba yatawe uwo mugambi ku buryo ayesartama abazotwara ibihugu abazoba bakuru b'ibihugu bazoba bavuye muri kugaruka nyine gwigishijwe gutyo. Muri ico gihe aho twita bakeba bitwicira izo ndongozi ntibazoshobora kwica abarundi bose n'aje kwica abanyafrika bose azari indero baronse kuvuga ko bato niyo yonyene mbona Rwanda Softi ngabo nk'uko yabivuze libera ubutunzi tekano kugira igisirikare gishobora kubahiriza abakuru b'ibihugu ni zone préalable mugabo nazo ziba zivuye kuja hamwe kuko abantu batari hamwe n'ubwo butunzi niyo security bugere bagora kuko bakoresha umubanyi nivyo murabona bakoresha konta mufise mu gihugu ari frustré bakamuhutuntu bakamuhendesha utuntu injyana zikaduka ingwano zikaduka kuja hamwe burya kintu ari cyambere mu bindi byose mademe guteza imbere naye handi ni byiza cyane naye handi je simbona yuko byukuri uyu mugambi dufise wa Leta Zunze za Afrika tubona ko ariyo ntumbero yonyene bisaba gutembagaza ubutegetsi buri Bujumbura niba ari byo ngira ngo babaza mu jambo yumvikana sindavyibaza kuko ingorane zihari wacu sinibaza ko zitanguye kuri ubu butegetsi bwa CNDD-FDD naho ibintu byunyutse. Nibaza ko ingorane zihari no zishira inyuma y'uwo Liberation Nshaka kandi yavuze yari yateje imbere gose igihugu President Magaza. Nibaza ko inyuma yiwe ari ibintu byose byagiye idegrengora niko no bivuga gushika no munsi. Nukuvuga rero yuko situation hari no munsi itubazwa gusa abarede aba CNDD-FDD ko naho bo hava ejo sindi sure yuko aboca bahaja batarejo y'ibitiko turavuga batabirerewemwo baje bafite ibindi barondera naho batandukanye n'aba CNDD-FDD byoba nk'uko ingorane zizokwamaho none ibintu tuvuga mu Burundi nije biri no mu bihugu bindi bya Afrika no kuvuga ko mu bindi bihugu bya Afrika nta CNDD bariyo no kuvuga ikintu kuvuga ko burya akari mu mpena ariko ari no mu ntama turasangiye ibibazo era ntibasha kandi igeze kubikora avuga ikaje nico cyomereza ko aravuga ivyerekeye uhendeshwa birokrasi keneye guhembwa idakoze cyane yavuze Union Africaine n'ibindi nk'ivyo burya ubunebwe ukurondera ibintu vyoroshe ukurondera ibintu ukumiriye uwo muvukana no musangiye igihugu n'ibindi nk'ivyo no kudashira umwete gose no kudashira imbere valeur za mbere ivyo tubisangiye n'abanyafrika benshi sivyo CNDD-FDD gusa donc singoje kuvuga uko tworeka ko ibintu bimeze no munsi mu Burundi tworondera kubihindura mugabo tukabikorana nabo bahari bamwe bafise ibyo kurishaka kuko hanya muri bo ega naho twobomora bagahunga bazogaruka abafasha amareberiyo muri Afrika bazobakiriza yomi nkuko benshi bahunze muri Afrika bagashika baronka ababafasha niko nabo hajya gusura kwiruka bazoronka ababafasha bakagaruka mu yindi ntumbero bakagaruka kuri indi zina canke mu wundi mugambi nta kamaro rero ko tuguma muri ivyo umwe arushije inguvu yirukana uwundi nukuraba ingene abantu by'ukuri babikora n'ubujuju ariko utamenya umuntu abiyegereza akabaforma mugabo ne babigira nkana bamwe ari amaronko gusa bazi neza ico bariko barakora umugani wa wundi avuga ati data barekurire ntibazi ico bakora uwundi ati data ntubarekurire kuko barazi neza ico bakora nihaba hari abantu bameze nk'uko aburumva biragora gukorana n'abantu nk'abo bagira nkana ingorane bagateza ingorane muri nation mugabo nihaba hari abantu umuntu yokwiyegereza akarera agasosia kuko niyo defi dufise nuko tuzogira ubumwe tugaforma abantu tugaforuka abatoyi bacu tukabaforma
twe hari naho tutazobibona bizobona buzukuruza bacu mugabo tubagira dusize ico dukoze kirama cyo gushira abantu hamwe ko gukumira no turi udatoye icyo ukorera ko nyene utora abantu birasanga bigoye yego Olivier dusa n'abasozera rero wobwira ko n'ubutumwa ego nkundi hari akantu nagira ngorore gatoyi ego vyerekeye Burundi ego ducaga nivyo harabaye ingorane ku ntwaro za kera ariko aba bari ku butegetsi bafashe ibigwanisho abarasaseka menshi y'abagwanyi y'abanyagihugu kugira bagorora ibintu sireberiyo za mbere zibaye mu karere muri kanya karere no kwita yuko Museveni yafashe ubutegetsi par les armes mu Rwanda gutyo muri Kongo Pierre Kabila hanyuma akwigwa na son fils par les armes muga muri ivyo bihugu byose ingene ibihugu byatwawe singo mu Burundi nagahomera bunwa ku isi nzima ni ryambere ni igihugu ca mbere nibaza kibuze gitoro aho nshaka gukosora nuko intwaro ya CNDD-FDD mu Burundi naho kera habaye ingorane naho bisa bisana n'intwaro za kera ni kibazo umuntu w'umwanya munini ariko nagomba kuvuga yuko ikosa rya mbere CNDD-FDD yagize ni kudetruiza les valeurs z'ubuntu n'ubushingantahe uno munsi mu Burundi il n'y a plus d'interdit umutegetsi abesha 5 fois par jour sur un plateau de télévision ivyo naho vyari vyigeze kuri baso kera nta muntu akuze yashobora kubesha kuri plateau de télévision ubu nibisuma n'abambuzi nkuko kwa gasoro yarivuze nta nijagomba gukosora ni deba tumuntu yogira mugabo ibi bintu byo kurunta abana b'igihugu abasirikare muri Kongo bidaciye mu mategeko ngo le parlement imuhe uburenganzira abana bagashira bari mu ngwani tabaraba ivyo tubibonye kuntuze kuri ubutegetsi mu njamake nagomba kusora gatoyi ingorane zarabaye nibyo mu ntwaro za kera mugabe ibintu biri kurabira buno munsi jewe hari igihe nibaza bintera gahinda munyube neza kwitwa umurundi mugabo j'assume murabizi neza ko j'assume entièrement mugabo ahi igihugu kigeze ku barundi bose baba bahutu baba batutsi n'iterasoni n'ibintu bigayitse kubona dufise indongozi zitazi ivyo zirimwo ushikaho igihugu kiba kanavuga mu Gifaransa la risée du monde entier nakora bakongera ego reka rero nje kuri wowe nyene nje dusa n'abasozera ku kiganiro n'ubundi kirarangiye nubuhe butumwa bwawe rero ku bategetsi ba Afrika canke abanyagihugu babo ugerageza ucagagure mu munota umwe ngomba guhera ku abarundi nuko twokundisha ururimi rw'ikirundi abana bacu naho twebwe turi mu mahanga bigoye bitugora mugabo abarundi bose iyo bari bamenye yuko akaranga ku Burundi l'identité burundaise no kuvuga ikirundi arico gituma ururimi rw'ikirundi botezwa imbere ica kabiri abari mu mahanga kugira bashobore kuba integre aho bari nuko ururimi de plus ni nyungu kuri bo nuko mugabo aho nahereye ntibibagira ikirundi kuvyerekeye leta zumwe za Afrika naho twabivuze nuko tubanza gukosora kugorora mu bihugu byose byo muri bigize Afrika habe amahoro n'umutekano
habe ukwikukira nyakuri ukwigenga nyakuri hanyuma rero iyo ntambwe izokurikira ariko no munsi ingwano zitahagaze abategetsi ngo bahinduke bashira imbere ineza z'ibihugu byabo n'ineza za Afrika nibira ko impingira cyane ndende. Ego Olivier ndayishimiye nawe cagagura munota umwe ubutumwa bwawe. Ego urakoze imbere yuko sozera nagira mbanze ngaruka imbere nibyo ibyo tubona ubu mu Burundi ntaho twari bagiye tubibona mugabo jewe nikosa sinorishira kuba hari ubu kuko turazi uko bari turazi baje bava turazi ubushobozi bafise ibizanye hari ikintu nibaza ko nko nabivuze inyuma yabagaza ibintu byatanguye gutituka byose nibaza ko d'ailleurs programme ko nabivuze programme na objectif zari zihari cyo gihe zategekwa n'abari hanze niko ndavyibaza tujya muri Arusha niyo yazanye ibyo byose tubona no munsi uwo rero jewe imbabaza jewe saba hari uko barundi bangira ngo bakora uko bamye bakora selon compétence bafise na niveau bafise ikintu giratahurika ni ubwo butegetsi bwari buhari twita ko muri responsable bwari byose bakaba ugakorera programme na objectif zuri hanze abatera igitsura icyo ni cyambere cyakiri kiriza nibaza yuko ari ukwigisha ukaruka batoyi bacu kuko Burundi bwejo ni batoyi bacu twebwe hari ibyo tutazobona tubereke indero nziza tubereke ibyo dutahura bakure hari ibyo bazi bongereretse ko amacane cyane tube dukuze tubereke akarorero kubumwe kuko ibyo twobigisha byose tudafatanye mu ndango babibone mu myifatire yacu bora nabo nyine gushika kuzo bari wa mu senaka araga aba abiwe ibyamunaniye no gutangura rero umuntu atana mu ndahama tukagira icyo akarorero tweretse batoyi bahama ni naho nibi tuvuga bya leta z'ubumwe za Afrika bubitahura vuba ego naye hanje ugwaruka rero gose rwa Afrika rushiye kuja hamwe muri Afrika y'uburengero biriya bihugu bya AES biko biraja hamwe nk'akarorero bijya bibandanije bizoteba bishike ni wacu nibaza ko ari gufatira tukaja hamwe buke awurindira ngo babe correct abe perfect kugira ashobore kuja hamwe n'ubundi oya tubirindira bizoshika kuko hari naho izo ngwano n'izo njyane zizadufitemo ko tutari hamwe ko uza simvuze ko byose biva hanze ari umuzungu bizana mugabo akorerako ni ngira ngo namatavya y'amavuta kuri we abonye njyane ziba zihari acakorera aho rero agaca kuba umucanwa ukaba bose nibaza rero ko kuja hamwe ntibibuza ko abantu baje hamwe n'abatara bapafse bataba baratunganya bashobora gutangura kuja hamwe ni naho ni intambamye zimwe ziza bakazitorera umuti bari hamwe kugira amahoro. Ego Olivier reka ndagushimire ku mwanya wahaye ijwi ry'ugwaruka kugira ngo ushikirize ibyiyumviro byawe kubijanye n'ivyo twari ko turavugana ko urakoze cyane kandi ibi simplezire kwitaba ikiganiro no gushobora guterera bitaba ndashimiye kandi n'umutima ego Libera nawe reka ndagukengurukire mwakoze. Ego wakoze kuntumira kandi nejo ntumiye zo kwitaba. Ego Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka na hare dusozera ikiganiro ko turabashikiriza gira mwumvise ko tuganira kubijanye n'abarundi cyangwa abanyafrika baja mu bihugu by'abazungu bagaca bategeka kwigwa indimi eka ubuhoho nko mu bihugu bimwe bimwe n'Uburundi burimwo hakaba hari ibihugu bya Buraya biriko biraza kwigisha indimi zabo kandi bikakorwa inzego z'igihugu zibona mugabo ntibabone kumbure ico biriko birahomba canke ibiriko birunguka na rero dusoze ikiganiro twareko turabashikiriza je nako ndakibashikiriza nitwa Geoffrey Philibert Karangwa Chanel ntiyizwa niwe yatumye aya majwi abashikira neza kandi arongorotse reka nshimire mwe bwese mwandanya kutwumva kuri wese atu akaburungu Radio Peace FM akaburungu y'ugwaruka nagahinduke.